Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Kaze nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA muri ano makuru yo kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 12 Rusama umwaka wa 2021 kuri mikro muri kumwe na Bob Rugurika ingingo nkuru zigize ano makuru. Mu bijanye n'umutekano umuntu umwe yishwe arashwe n'igipolisi kuri uyu wa gatatu muri zone Musaga byabaye mu gitondo. Amazi yateye umwuzurira muri zone Gatumba arabangamiye amashure atatu muri yo aramaze gutegwa n'iyo myuzurire, abantu bagasaba yuko hogira igikozwe ayo mashure atarugara. Abajeje intwaro muri quartier Kinyami mu gisagara ca Ngozi ngo babandanya kwagirizwa gukingira umugabo yashurashutse ku nguvu umwana w'umwigeme bari basanzwe bakoresha. Muri ano makuru muraza kumva ico abajeje bagateka zina muntu babivuga. Nayo mu mugambwe Iprona utuditse n'umugambwe CNDD duri ku butegetsi hadutse injyane zimaze n'igihe. Gaston Sindimwe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ubu n'abagenzi be babiri bakabango birukanye burundu muri uwo mugambwe, ariko bakavuga ko bahakanye iyo ngingo ngo bungururije mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Ibyo nido ryano makuru ni mukanya. Kaze nshuti bagenzi nkuko nariko ndababwira mu ncamake hari umusore yishwe arashwe n'abapolisi mu gitondo cyo kuri wa gatatu muri quartier Gitaramuka zone Musaga ni mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru ava ku Musaga avuga yuko umuhisi yari yafatanywe urumogi ngo agerageza kwiruka ariko kumurasa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Nyomwungere. Hari hagati y'isaha 4 n'igice n'isaha 5 kuri wa gatatu igihe abanyagihugu bo muri quartier Gitaramuka muri zone Musaga bumva amasasu yasirana bari abapolisi bari bahejeje kurasa umuntu. Umusore batazira Messi yari yafatanywe agafuko k'urumogi ajava mu nzira zo kunyamutenderi muri commune Kanyosha. Uwo musore yari kumwe n'abandi batatu bamaze kugwa mu minwe y'abapolisi bakibasambisha yagerageje gukura meza baca bamukurikiza amasasu. Ikibabaza abanyagihugu bo muri quartier Gitaramuka nuko abo bapolisi bamusitavyirirana bakanka no kumutabariza ngo bamutware kwa muganga. Uyu numwe mu banyagihugu babibonye. Yirutse bacaramurasa kandi urumva abapolisi bamurashe turabana nibo bahora baza gutoza ayo mafaranga. Urumva rero uno munsi yayabimye bacaramurasa kandi kibabaje nuko abiwabo bamutuye bakamujana kwa muganga bakavuga ati bamujane n'amaguru gushika kwivura. Uwo musore yahavuye acikana agejeje ku bitaro by'ababikira ku Musaga. Abapolisi nabo bari bajanye gufunga abo basore bandi batatu bari bafashwe. Abanyagihugu baho mu Gitaramuka bavuga ko rimwe na rimwe abapolisi ari bo baha imigi abadandaza bene ivyo biyayuramutwe n'inzoga zitemewe n'amategeko. Aho kubituza abapolisi ngo babigize inka zikamwa birirwa baritoreza amafaranga mu babicuruza hanyuma bakigira abatabizi. Arakoze mgezi wacu Elvis Nyomwungere. Mu bijanye na politike naho ibombora riravugwa mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Batatu mu bagize inzego z'uwo mugambwe wa Rwagasore baraye bawirukanywemo, muri bo harimo wahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe muri kino gihe akaba ari n'umushinga mateka. Birukanywe bari mu ruhande ruhanganye n'uburongoye umugambwe muri kino gihe. Abel Gashati yagirizwa itunganywa ribi ry'umugambwe, barahakana iyo ngingo bafatiwe, bakaba ngo bituye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bamusaba kugira ico afashije uwo mugambwe Prona muri kino gihe. Mukama muzi ko ari wo warushuditse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD idonido na mugenzi wacu Eroge Kwizera. Iryo bombora riri mu mugambwe washinzwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore ihagaze ahanini ku kutumvikana hagati y'uruhande rw'abayoboke b'umushinga amateka Beri Gashatsi asanzwe arongoye umugambwe Iprona hamwe n'uruhande rw'umushinga amateka Gaston Sindimwo na Anise Niyongabo ruvatikanije n'urwa Isidore Mbayahaga ari mu rwego nyobozi rw'umugambwe. Kwigenekezo rya ndwi Rusama uyu mwaka niho wa Beri Gashatsi yakoranya abaserukira umugambwe ku rwego rw'intara. Iyo nama ikaba yaciye ifata ingingo yo kwirukana abadasigana batatu aribo Gaston Sindimwo Anise Niyongabo na Isidore Mbayahaga. Ingingo itateze kwiyamirizwa n'abadasigana 521 bo mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'umugambwe Abel Gashatsi na Gaston Sindimwo batowemo ngo babaserukire mu nama nshinga amateka. Abo badasigana basigura ko iyo ngingo idakurikije amategeko kuko yafashwe n'inzego zimaze umwaka zarahejeje ikiringo cazo. Abo badasigana bavuga kandi ko Dieudonne Nduwimana yateye igikumu kuri iyo ngingo kw'izina ryabo batamwemera na gato. Kuri wa mbere rero abadasigana batatu biru
birukanywe kandi baserukira izo mpande zibiri zivuga ko zarenganijwe barandikiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Intumbero y'ubwo rwandiko yari kumumenyesha ubwa mbere ko ibyo yari yasabye umukuru w'umugambwe ngo atunganye ibiganiro bihurikiyemwo abadasigana bose Abel Gashatsi atabishize mu ngiro, ko yaciye ahubwo yihutira kwirukana abadasigana batatu bavuga ko bashaka ibiganiro. Intumbero kandi ngo niyo kumusaba ko ibiro by'uwo mushikiranganji byoba ari byo bitunganya inama itunganya ibyo biganiro. Muri urwo rwandiko umushikiranganji w'intwaro yo hagati yemeje ko rwamushikiriye kuri wa kabiri. Abanywanyi batatu b'umugambwe Iprona birukanywe bemeza ko amategeko y'umugambwe wabo atanahamwe yemera ko umukuru w'umugambwe n'abawuserukira mu ntara bashobora gufata ingingo, kandi ko ikurwa ryabo ryafashwe icegera c'umukuru w'umugambwe atarimwo. Muri kino gihe uruhande rwa Gatosi ndimwo rwagiriza Abel Gashatsi kuba atashoboye gutunganya ibikorwa y'imyiyamamazo yo mu 2020 hamwe no kunyuruza amafaranga y'iparisera ingana na metero kwadrato 40 mu ntara ya Ngozi gushika akanagurisha n'ingoro y'umugambwe muri iyo ntara. Uruhande rwa Abel Gashatsi nago rukagiriza Gatosi ndimwo kuba yari yamamarije uwundi mugambwe kandi ko we Isidori Mbayahaga hamwe na Anise Niyongabo bagararije inzego z'umugambwe. Amakuru yo kwizera amenyesha ko kuri uyu wa kabiri ariho inama yari irongowe na Abel Gashatsi ahagarikiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yamenyesha ku mugaragaro abagabo batatu ko birukanywe mu mugambwe. Itegeko rigenga amatora ritegekanya ko iyo uwuserukira abanyagihugu yirukanywe mu mugambwe aca atakaza ikibanza ca politike yarasanzwe afise. Tuributse ko umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Gervain Ndirakubuca yaheruka gufata ingingo yo guhagarika amanama y'uwo mugambwe bivuye ku kutumvikana hagati y'izo mpande. Injyane rero muri uwo mugambwe Iprona ngo umazemo imyaka ngo ziterwa n'umugambwe CNDD-FDD ugamije gusamburira imigambwe itavuga rumwe nayo. Bivugwa n'umugambwe Iprona ishami rya Karori Nditije mu rwandiko basohoye kuri wa kabiri. Iryo shami rivuga yuko rishigikiye umugambi wo kwiyunga kw'abadasigana, ariko bakavuga yuko hari bitegerezwa kubanza guhurizwa ko ukwiyunga bidasigura gufatanya amashami atandukanye y'uwo mugambi. Muri ivyo abo badasigana batwagwa na Karori Nditije bavuga harimwo ukubanza guhuriza ku ntumbero y'uwo mugambwe ihuye n'akarangamutima kawo. Iyo ntumbero igategerezwa ngo kandi kuba iharanira inagurwa ry'amasezerano y'Arusha hamwe n'itogwa ry'irindi bwirizwa shingiro ryubahiriza agateka n'ubwigenge bw'abarundi bose. Mu buhiga bw'ivyuma batumirira mate mu kanya tubabwire ibijanye n'indero. Amashure yo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ngo arahakwa kugara kubera imyuzurire y'amazi yateye. Gushika ubu ngo amashure atatu ya leta n'ayandi atari make y'abigenga aramaze guterwa n'amazi. Abana bato rero muri kino gihe ngo bakaba bageramiwe kuko batinya yuko bohava bagwa muri iyo myuzurire. Reka inkuru tubibaze mugenzi wacu Dani Claire Iratunga. Kw'ishure shingiro umushasha ya mbere no kw'ishure shingiro umushasha ya kabiri imirimo iracumbagira. Ayo mashuri uyu munsi ari hagati mu mazi. Kugira abashobore gushikira amasomero, abanyeshure bakoze ibisa n'ibiraro n'utugunira twuzuye ivu bagiye bapanga ku murongo kugeza aho binjirira baje mu mashure. Abana bato barimuwe ku gutinya ko botwagwa. Abayekofoni bo bari basigayeyo na karo classe zaca kuri tujya dufuko zinjira mu mashure. Abaprimere babo nabo bari bagiye barabapartage mu yandi mashure. Hariho des écoles privées bari babahaye ibirase barakoreramwo, muga bacakora les après-midi. Izo privées zivuye mu mashure zitashe niho nabo baca baja kwigisha abavuye kuri ekofo mushasha. Mushasha vraiment pero naye amazi kuntangana n'umurinda afise naburya busake bwatwawe. N'ishure shingiro Kigende kuva ku munsi wa mbere riri mu gitigiri c'amashuri azungurutswe n'amazi. Abana barashobora gusimbagurika canke bakoga kugera mu mashure, abigisha ariko ntiborohewe. Kigende yoyo primaire na secondaire zose zirakorera. Gusa ikibazo abaprofesere n'abigisha nibo bagira ingorane kuko umva bashitse kuri ayo mazi birabagora kuko bashaka kuhaca. Nibo baca barondera inzira yo kurinda kuzunguruka baciye ahantu kure
kugira baronka ahantu hoba hatagira amazi bashobora guca kugira bashike ku mashuri ariko nk'uno munsi ntibatonze ari benshi abigisha kubera ko ingorane batari bwamenya aho baca. Kuri uyu wa kabiri abana kugira bige batanguye kurondera uko bosohora amazi. Abigisha rero eka n'abanyeshure batinya ko imvura niyabandanya n'abari bagifise uko bahendahenda bakaronka uko bashika ku mashure bizokwanka uko bahashika. Tumenyeshe ko biturutse ku bihe gatumbirimwo abana kamwe kamwe bariko baraheba amashure. Arakoze mugenzi wacu Danikere iratwumva tukivuga ibijanye n'indero. Abarimu bo muri komine Buraza intara ya Gitega bavuga ko bahanzwe n'intererano z'urutavanako muri kino gihe bariko bakwa amafaranga yo guterera ngo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru co muri iyo komine yabo, intererano badatahura ico zikoreshwa mu vy'ukuri ngo kuko nayo baheruka gutanga yo kubaka ikibuga c'intara batarabona ico yakoze. Reka inkuru tubaze Francine Mahoro. Abarimu bose bo muri komine ya Buraza ntibariko baka amafaranga angana. Umugwi wa mbere ugizwe n'abarimu bafise diplome bita DCT bagatangishwa amafaranga 5,000 umwe. Umugwi wa kabiri nabigisha bafise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza. Abo nabo bategekwa gutanga amafaranga 15,000 kuri umwe. Ivyo abo bigisha babona ko ari ubusuma bariko bakorerwa nk'uko umwe muri bo abisigura. Amahera bariko baratoza kujyanye no kubaka ikibuga tubona yuko ayo mahera ari ubusuma n'ibitahura igituma rero turatangishwa ayo mahera kandi nayo twatangishijwe batugira yuko twubaka ikibuga cyo mu ntara tutarabona icyo yakoze kuko n'icyo kibuga kirahera. Ikindi abo bigisha bavuga ko badatahura ngo ni kubona birirwa batozwa amafaranga yo kubaka ibibuga mu gihe nk'ikibazo c'intebe mu mashure bigishamwo kitaratorerwa umuti. Turatangazwa n'ingene batayiza amahera yo kubaka igihugu kandi mu mashuri menshi twigishamo abana bicara hasi. Twe turasaba ko ivyo bintu bihagarara kuko ivyo bintu by'ikibuga turabona gushumukira. Abo bigisha basaba abajejwe indero muri komine Buraza gushira umwete nyabuna mu kurondera inyishu z'ibibazo vyugarije igisata c'indero nk'ikibazo c'ubukene bw'intebe gituma abana biga bicaye hasi be n'ic'ubukene bw'ibitabo n'ibindi bikoresho fasha nyigisho. Kuri iyo myidogo y'intererano yo kubaka stade y'intara, Ndayahoze Jean-Marie arongoye indero muri komine Buraza yatishuye ko abo bigisha boja kubaza abarongoye intara ko atashikanye ayo batanze. Nayo ku ntererano zishasha basabwa zo kubaka stade ya komine Buraza yagize ati: "Nibaza yuko atari wenyine mu komine atanga guterera kandi umuntu wese aterera icyo ashoboye atagahato karimwo. Mwobabaza urwandiko rwaba barandikiye bagabisha bavuga bati baradukura mu kazi canke baragira udaterereye. Nibaza yuko 5 20 umwe wese natange ayashoboye." Kuvyerekeye igiciro c'amafaranga 8,000 abo bigisha nyene bo muri komine Buraza nyene bavuze ko basabwa kugira baronswe igitenge cyo kwambara ku munsi mukuru kwikukira. Ndayahoze Jean-Marie arongoye indero muri iyo komine avuga ko ari kinyoma kuko ngo abigisha batatu bazosangira igitenge kimwe kigugwa amahera 200 muri Afritextile. Naha nyene avuga ko atabihano bitegekanije ku batazoyatanga. Kurikira uwurongoye indero muri komine Buraza. Ikinyoma c'ibihumbi 8 barikuye hehe? Ni ukuvuga ko igitenge kimwe kirimo ibitenge bitatu kigurwa 20,000 Afritextile Bujumbura. Twavuze yuko bashaka 20,000 bakagaburira na gatatu. Barahanganye hadi 6 n'amajana 650. Adatanze aragumba rike nta ngorane. Abazoba batanze bazobakomandira bazogefeye cyo kimwe n'abandi. Ababangu bazokurikiranwa abaze urwandiko noba narabandikiye abiteze batwandikiye n'ibintu. Reka ubu naho turaba ibijanye n'agateka kazi na muntu aho abakenyezi bo muri quartier Kinyami iri muri komine n'intara ya Ngozi ngo bakwiye guhagurukira rimwe bakiyamiriza akabi kabishe kakorewe umwana w'umwigeme yashurashujwe n'umugabo wa Inatenge amureze. Akamo baterwa n'umwe mu baharanira agateka kazi na muntu Erari Nibizi avuga yuko ubuzima bw'uwo mwana bwishwe kabiri. Ku ruhande rumwe ngo yarakoreshejwe akiri kibondo mu gihe abagenzi be bangana bari kwishure, ahandi naho ngo yashurashujwe ku nguvu. Kurikira Erari Nibizi. Uwo mwana yagiye gukoreshwa ari kibondo. Ubushikiranganje bujejwe ibikorwa n'akazi ka leta burakwiye kuca bufata ico kibazo mu kubera yakoresheje umwana yari kuba ari mu ishure ariko caje kumukoresha ibikorwa by'abakuze. Icya kabiri yagiye kumuhohotera
hanyuma cyane cyane bamugumiza mu rugo. Mu bisanzwe iyo wakorewe amabi nk'ayo ku mukenyezi cyane cyane ku mwana, uwo mwana ashobora no guhahamuka, ubuzima bwiwe bushobora kuba ubuzima bw'imbohe kubera uwo mugabo ashobora kuca amugira imbohe mu byerekeye imibonano mpuzabitsina, kubera azomuboha avuge ngo ariko amuha amahera cyangwa avuge ngo aramwica, ngo niyo yagerageza kubivuga kumugumiza ngaho ni nko kumushyira muri prison ku buzima bwiwe bwose. Nicyo gituma dusaba yuko bamukura aho hantu. Hariho amashyirahamwe afasha abana muri ibyo bihe, afasha n'abakuze muri ibyo bihe, hanyuma ubutungane bugafata icyo kibazo mu minwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Turahamagaye abakenyezi bari mu nama nshingamateka, abakenyezi bari mu mashyirahamwe aharanira agateka kazina muntu, afatisha uwo mugabo afatwe, aheze acibwe urubanza, umwana nawe bamubohore. Abo bantu bose bafatanije n'uwo mugabo kugira ngo bahohotere umwana mu kumugumiza ngaho muri urwo rugo, mu kumwima uburenganzira bwo guhunga uwamukoreye ibara nk'iryo, kandi bishobora kumutera ibikomere ku buzima bwiwe bwose, ashobora kuhakura n'indwara n'urwango mu muryango. Abo bantu bose barakwiye no guhanwa. Turatakambye dushimitse umushikiranganji ajejwe iby'abana, ibijyanye n'agateka kazina muntu, nuko kumbure batakihagaze ko cyane ko yofata icyo kibazo mu minwe, umwana agatabagwa, hanyuma nyine gukora ikibi nawe agataramugwa. Nshimiye Batazira General ngo niwe mugabo yashurashuje ku nguvu umwana w'umukobwa aho muri yo kati ya Kinyami, akabango muri kino gihe ariko akingirwa ikibaba n'umukenyezi wiwe, abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hamwe ngo n'abaremesha kiyago bo muri iyo quartier ya Kinyami. Leko unaho turabijanye n'ubutungane, aho wahoze ari umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega mu vy'ubutunzi abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri wa mbere, yagirizwa na sentare jejwe kugwanya ibiturire kugira uruhara ngo mwinyuruzwa ry'isukari afatanije na bamwe mu badandaza bo mu gisagara ca Gitega. Reka inkuru twibaze Rukundo Jean-Marie. Innocent Nkurunziza yahoze ari umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Gitega mu bijanye n'ubutunzi, yagirizwa na sentare jejwe kugwanya ibiturire ko afise uruhara mu inyuruzwa ry'isukari n'ayandi manyanga amaze iminsi yibonekeza mu rudandazwa rwayo mu ntara ya Gitega. Amakuru dukesha amasoko yacu ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi yemeza ko Innocent Nkurunziza yavuganye n'umukenyezi w'umudandazo wo muri quartier ya Magarama aho mu gisagara ca Gitega, amusaba ko yomuvugira ku muhanuzi wa buramatari wa Gitega jejwe iterambere Serge Sabukunze kugira ashigwe ku rutonde rw'abadandaza b'isukari. Ayo masoko yacu avuga ko ico gikorwa Innocent Nkurunziza yo yaracemereye uwo mukenyezi abanje kwemera ko azomufumbatisha. Ku munsi wa gatatu w'indwi iheze aho niho Innocent Nkurunziza yahuza uwo mukenyezi na Sabukunze Serge, umuhanuzi wa buramatari mu vy'ubutunzi. Uwo nawe ubona ko yari yaje yamenyeshejwe ikigenzo uwo mukenyezi, yaciye ahamagara bo muri sentare igwanya ibiturire kugira bamubacakire. Innocent Nkurunziza uwo munsi yari kwigisha mu Rutegama, baca baramuhamagara ashika asanga wa mukenyezi nabo bakozi ba sentare igwanya ibiturire. Amasoko yacu ngaho ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega avuga ko umwigisha Innocent Nkurunziza asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe Iprona, akaba ari Somambike wa Gastos Ndimwo, yaciye asambishwa be n'uwo mukenyezi, ubwo nyene nabo bakozi ba sentare igwanya ibiturire. Amakuru dukesha amasoko yacu yemeza ko Innocent Nkurunziza n'uwo mukenyezi bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku munsi wa mbere w'ino ndwi. Tukivuga ibijanye n'isukari, hagati aho isukari ngo iracakenye muri yo ntara nyene ya Gitega, ngo nkeyi yabonetse kuri uyu wa kabiri yatanzwe mu makartier amwe amwe y'igisagara ca Gitega, itangwa ihagarikiwe n'abajejwe intwaro. Mu myidogoro rero muri kino gihe ni nyinshi mu banyagihugu baho Gitega, kuko ngo abatondeye iyo sukari ariko bataha zirayoye. Ni inkuru ya Elsie Mugisha. Haraheze ikiringo c'indwi zitatu isukari itanguye gukena aho mu gisagara ca Gitega. Ku munsi wa mbere w'ino ndwi turimwo niho musitanteri wa komine Gitega Jacques Nduwimana yasohora urutonde rw'ibibanza 18 isukari yategerezwa gutangirwamwo ku munsi wa kabiri. Amakuru duhabwa n'abegereye ubuyobozi bwa komine amenyesha ko musitanteri wa komine Gitega yatanze itegeko ko muri ivyo bibanza 18 isukari itangwa ihagarikiwe na nyumba 10 ari kumwe n'umukuru wa quartier, kandi hagatangwa ikiro kimwe kuri buri muryango wose washoboye kwishikira muri ivyo bibanza isukari itangirwamwo. Abanyagihugu baho mu gisagara basidukanye n'iyonka kugura isukari ku mafaranga 2500 ku kiro, ariko bose ntibakwiwe nk'uko uwo munyagihugu wo muri quartier Nyamugari abimenyesha.
we co kimwe n'abandi benshi batashe badashikiriwe. umugoroba basohoye urutonde nyene nategerezwa kwitanga ngo mu makazi abana barayondekana ibibanza batangiramwo hama gusanga abantu baratonda ari benshi hakwenza ikiro kimwe c'isukari mbere hari n'igihe usanga igwiriye ko taranashikirwa nose isukari nyene twaratonze turarindira kuva saa munani kugeza mu mafambiri z'ijoro rishatangwa mugabo ntafite tigeze turobona. Amakartier agize igisagara ca Gitega ntiyatanze yose kuri uyu wa kabiri isukari nk'uko musitanteri yari yabisezeranye. Mu makartier Nyabiharage na Rango baciye bahabwa isango ryo kuri uyu wa gatatu, ariko naryo nyene rikaba ritakurikijwe nk'uko amakuru y'ababa muri ayo makartier abitumenyesha. Uruganda rwa RPA rukaba rutashoboye kuronka Jacques Nduwimana, musitanteri wa komine Gitega, ngo mubaze kubijanye n'ico kibazo c'isukari. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate mu kanya turabe bijanye n'ibikorwa vya leta. RPA Ingaruka z'ibomagurika ry'amabarabara mu Burundi ngo ziriko zirananiza abanyagihugu nk'ibarabara rya Jenda Rusaka ngo rimaze amezi ashika kuri 2 ryarononekaye. Amatike yo kwiyunguruza ngo yaradugijwe n'ibiciro vy'ibifungurwa bikaba bitanguye kuduzwa. Abanyagihugu baba muri utwo duce basaba ko ryosanurwa kugira babarinde izo ngaruka. Reka inkuru tubibaze Eric Niyonzima. Bimwe mu bice by'ibarabara riva mu Ijenda rigana Rusaka vyasinzikaye kurusha ibindi ni nkaho bita Kivogero, Munini na Nyagitwenzi. Bamwe mu banyagihugu bakoresha iryo barabara bayaze na RPA bavuga ko kubera ukononekara kw'iryo barabara harabarihevye imiduga yaca nayo imara umwanya munini. Uyu munyagihugu aravyigana. Harimo ibinogo byinshi ku buryo byononekaye, imodoka zimwe zidakunda kuhaca, hari ibice bimwe byagiye birononekara bivanye no mu gihe cy'imvura turimo. Hariho uduce twavuga nko mu gacimbiri kitwa Kivogero, tukavuga mu gacimbiri kitwa Munini, tukavuga mu gacimbiri bita Nyagitwenzi. Ubona nk'ibi z'amakara ubunye zica zifata iryo barabara, ubunye dusigaye duca aho bita ku Mubira, akaza duca hanyuma inkombe zarabomaguritse. Ingaruka rero abanyagihugu bavuga ko zitagira uko zingana. Uretse ko ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze, hari n'ibifungurwa biza vyatanguye kuzimba kubera uruja n'uruza rutacoroshe muri iryo barabara. Ingaruka ziriho, umwanya wo kwiyunguruza ucuba munini, n'iki kiduga nk'amatayi kuri abantu ijana bashikana muri komine Rusaka aho bariyumva 2 mugongo bari hagati y'Amajana 5 n'ibihumbi 3, kandi umwanya bari bavugana iminota 30 umuturage n'ikiraro kuri kintu cy'ibidano byaduze n'icyo kibazo bigwa $1,500 mu Rusaka. Ubonye cyerekezo cy'imigenda kikabishyira ku mafaranga $1,300. Rero n'ingaruka mbi duterwa n'ibarabara ribi. Abo banyagihugu basaba bijejwe kubatabara bakagarukira iryo barabara mu kuzisanura kugira imigenderanire isubire nk'uko yahora. Ntitwashoboye kuronka babura amatari b'intara za Bujumbura na Mwaro zuzwa n'iryo barabara. Arakoze mugenzi wacu Eric Niyonzima. Ubu naho reka dukubitire hakurya turabe ibijanye n'impunzi, aho ngo nyuma y'iminsi 2 hatanzwe ibifungurwa mu ikambi y'impunzi y'Imahama ni mu gihugu cy'u Rwanda hisunzwe urutonde rushasha rurobanura ababandanya baronswa imfashanyo. Uyu munsi imwe mu miryango ngo isa niyihebuye. RPA yaganiriye n'umwe mu bavyeyi batakigirayo bakira nayo bamira narijya ngo kubera ikiza ca COVID-19 bamaze umwaka urenga badasohoka ikambi ngo barondere aho baja kuronderera uruvyaro rwabo. Reka inkuru nayo tuyibaze mugenzi wacu Aimable Nishimwe. Uyu twashimye kwitwa Juvenali ni umugabo w'imyaka iri hagati ya 50 na 60. Yashitse mu ikambi y'Imahama mu mwaka wa 2015. Arubatse akaba afise abana 5 harimo n'uruyoya. Kuva hunka n'akazi yigeze aronka. Rero umuryango wiwe bari basanzwe babeshejweho n'ifashanyo ishirahamwe mpuzamakungu gitaha impunzi HCR. Ifashanyo yahora isahirizwa n'utwo bakura mu ngero baja guce mu mihana yegereye iyo kambi, ariko kuva karanda ka corona kugarije isi yose kahashitse, ubu ntibarekuriye gusohoka ikambi ngo baje kwisumamwo. Muri kino giheho n'ivyahuha ngo vyahavuye bihuhuka kuvaho uyo muryango ushire mu mugi wa gatatu w'abatazosubira kuronswa ifashanyo. Uri umuvyeyi akibaza ko agiye gutunga uwo muryango w'abana 7 ataramikoro namwe afise. Nanya kimwe gikora je kabandani cyane nta kazi na kamwe ndaro mutengo. Abana 5 naje n'umugore mukuru wa imyaka 13 muto mwaka
ku ruhande rw'iwanjye nkabona ko ari ibibazo bikomeye. Ikindi kibabaza uyu muvyeyi nuko abana bibo bagiye gucira amashuri hagati kubera ko bitobakundira gukwirikirana ivyigwa n'inzara mu nda. Baragenda ku ishuri muri abo bizoshika bakanagenda none ko bashondera bitazokunda aho baja ku ishuri. Umwana mutoya nk'uyo nkawe baracaronka ubuyi hamwe ntabwo baronka. N'agahinda kenshi uyu muvyeyi avuga ko bigoye bikiriko kubera ko atanisaganirizo bafise. Kubwiwe ngo uretse igihugu cy'u Rwanda kibahaye indaro ngo nahandi babona bokungururiza ku gutinya umutekano wabo. Nk'ubu ngo ku ruhande rwanjye je sinosubira i Burundi, Tanzania sinoja kuko ntaruha kari nk'i Burundi, Uganda ho urabibona nk'ibitunzi. Ni ukuvuga rero je mbona ari ikibazo gikomeye cyane, ntivyoroshe hari hageze aho umuntu yohunga ariko ntaho ufise. Ivyo biruko mu gihe umuvugizi wa HCR mu Rwanda Elise Virechelan yasavye ababona ko bashizwe mu migwi badakwiranye kubitura, ariko nk'uko abatari bake bavyigani RPA inobero bahawe nta uyitaba iyo babakuye. Mu kurangiza no makuru reka tubabwire ibijanye n'imigenderanire aho inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yaraye yemeje ko ubutumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia biciye mu ishirahamwe AMISOM bwongerezwa ikiringo. Ikinyamakuru The East African cyo muri Afrika y'ubuseruko mu nimero yacu yo mu gitondo cyo kuri uyu wa 12 Rusama cyanditse ko mu bikorwa byo kuri uyu wa 11 Rusama inama y'amahoro n'umutekano y'ubumwe bwa Afrika yumvikanye ko ubwo butumwa ico kiringo no kuvuga bubandanya kugera ku wa 31 Kigarama uyu mwaka. Aha rero mukamenya ko Uburundi bufiseyo ingabo zirenga 5,000 bukaba bugira kabiri mu bihugu bifiseyo ingabo nyinshi aho muri Somalia mwishira hamwe AMISOM. Bob Rugurikana basikirije ano makuru ndashimiye mwebwe mwese mwafasha kanya kanyu ko kudutega amatwi, ndashimiye bagenzanje bo mu buhinga bw'ivyuma nabo mu ruganda rwo gutororokanya amakuru bakoze ibikora inka kugira no makuru abashikire. Irindi sango y'amakuru mu Kirundi azoba ari ku munsi w'ejo nyene nk'aya mango, hagati aho Imana ibazigama.